Taho, Charangao. Ichazwaho. Ibiki. Mumihana y'abandi. Mwebwe muzoje mutazi ibyari. Wabaye gute? Jewe nabaye gute? Ahubwo wewe intumva y'umukobwa. Kera abakobwa bababwiye bavuga rimwe bakumva kabiri. Wewe umuntu avuze ni zero ni swata. Nenagize iki ubu nawe? Ndagukuye he? Saho nakubujije. Reka hajya iyo utari umukobwa wanje umwe mfisi n'amaguru mba naratemye. Ukagenda uri kimuga nkabibona kutagira amaguru. None uge mvuga yakugize iki kimisosi mbuda kugendana nawe yakugize. Wewe ndakubwira ko ari abarozi ntweme. Ujya muhungu nahasanze ninde? Ujya mugabo yari yambaye urukoti ninde? Nawe. No wumva? Ni mushasha yari kwagira iki? Ntabyo nziwe nuje gihuti no bari yakimushikana uciwe. Aha. Nuwundi bagira bamashure. Nuje katarandoga ko vuga ati ngo sumugenzi ngo adondoga ko tarandoga mugeze tutumaranye. Nivyo ntinya bazohava na wenyene akakugirira uravyumva kandi yaragatanguye erega gutumvira so n'uburozi bagwaye warariye gumino ivyo baguhaye bituma umusubirayo je narahakubujije ngeneye kunyumvira urero nzokujana kwa nyogokuru wa je sinzoja ruguru hewe wirigurarima urarira ikijumbu n'amazi ndabe kusubira kugira ayo mafye sinzojaje niyo nzobe ufise uce wirabura nakare hariho abahungu bakunda birabura wibaza ngo bose bakunda binzobe ariko nubwo bimeze uko wowe ufise icyo mupfa n'ujya mukobwa je kuko ibintu byose ndabibona ingere bimeze kweri ku mwanka ujya mukobwa nawe aranyama kubera iki aje kukurondera atarondera so ngo abarigenda muhurusha ko kuvugana nawe none wakuronderemwe ibiki muvugane naguhaye uruhusha ninje ntaguruhusha yerekana nyoka kuvyara ninje namuhaye uruhusha go kukuvyara navyo warutse mugagenda kuza sinyira umwana wo kurondera abagenzi bagendana n'abatari urakura kuko iyo ubukuze ubunyumviririza ntuje aho je ntagendera uravyumva neza ugahonyoraho nahonyoye kandi wowe uzohonyora amahwa witondera irya nzira utayihevye nzoguheba mugaje ntabwo ndaguheberera ruguru kwa nyogokuru ntabwo nzojaje mva imbere rero genda ukukire ajya amase ufumbire zijya sombe mugaje kwa bibiri kwa bibiri ucu turutse iyo mbere abi bintu uzoja nyene ubandanyije kutumva ukaguma utumva kwa nyogokuru uzoja kurima urabona umano abareke barima rero mu gisagara nofuma murungika kurima hebe umuhungu mwiza atwagwe n'abandi yari kuba umukwe wanje nzanira amazi hiyo Jamil yes Ganyir we Ganyir wahana sike kunda kugenda kubera ba reka kazi kawe sako inyuma yo kubera bari akazi kawe ni ngaho indani nakunda kuburaje imbere mujyana hose n'igenda haraba amahuje Sara kwa hano na Dabazi Jamil he Sarimu yari muzire kukwata iyo ndamusize muzire nari kuza kumukwaza wewe ndamubona Baba Jamil si hari yasohotse ahubwo umuzamu niwe ukwiye kubaza kuko niwe yugurura kuga kibato kigarutse wawe kire ko ndakora ari akwibo yabasotse namubona nugombwiye yuko wakazi ko kwiportaye kimutse sigiye ngakora kwibo nako ndamusabwa rukoti mabu Bora kubu na bike imisi runuka kwe namba akani gashati kiri ariko aho yategeza gushaka kugufura nta muntu numwe ari kuri gusohoka cyane kwinjira wawe utabizi bisobanura ko akazi katakikora neza nimba Jamil yagiye ntubimenye bisobanura ko akazi katayicukushoboye nta kazi ushigishoboye wowe wese arabonye umuntu yagiye uyu nta kazi afite ko ngakubera yakaka ngo yagiye wowe wabonye ko yasohotse inzu yose nawe uhari
Naje mu cumbi wose nagiyeyo. Nzi yose nawe uhari namuhamagaye nta. Abari inyuma igihe bari Na telefone niyitanga akunda kwicara hari ziriya mbaho. Ntiyakunda kwicara. Wowe ntigeze umwasohoka. none mawe Urumva yanyitse. Telefone? Telefone ntirengana. Yiwe. Ama mugenzi wiwe nawe. Mugenzi wewe ntazi ni yayo. Kena museze. Yambye ko atazahari. Niyo bagiye. Uyu mwana aje sinzi. Yahora asohoka atansezeye. Nta kintu na kimwe haragenda gukora atambwiye. Kandi ico nzi cyo nta kazi yagiye kuno munsi. Kuko abakozi bo mirima bose twavuganye bambwiye yuko bataramubona. Narashihari. Nta numwe aramubona. No ku biro ntawe uhari na na secretary yambwiye ko atawuhari. Yeje nyene nawe rasohoka ngatamamagaye. Ahubwo ndatangara. Okay. Yena mana yakazi kandi. Ndaza kumenya icyo gukora jewe. Ange mwamushavu Ni make uyu mwana. Atanguye gukora ibintu ampisha. Cyane yanteye amakenga. Sonia. Ndazi ko kuri wewe ni nka surprise utari witeze. Kasha cyane. Ariko wumva yuko ari bisanzwe. Bisanzwe cyane. Gusa kuri jewe novuga yuko ari nk'ibitangaza. Je nize muri Turiki imyaka ishika 10. Kubyo kuri sinari bwiyumvemo ko nkawe. Jewe. Uko niko kuri kuzima guca muziko ntibushe. Kuva kijya gihe ubura ufasha ikibazo cy'imuze cy'ubumara bw'inzoka. Kuvuga ko wagumye mu mutwe wanje, wagumye mu byiyumviye. Umwanya wose aho ndi hose mbona isura yawe, mbona Sonia. Umutima kumutera uvuga izina rya Sonia. Vuga bashe bino bintu nibiki. Nibwo bwa mbere nani nyumvamo kabisa umukobwa. Niyo mpamvu nukuri bifate kuko ndakunda bikubwira. Ubyakira uko ndabikubwira. Ciao yagiye kwakira. Umuhungu nkawe mu muco. Gedwanze wiyumvire neza. Umva bitoroshe gedwanze wiyumvire. Wakunda umukobwa wo mu Kirundi. Abakobwa mu muji baruzuye. Umuhungu mwiza we wo mu gisagara. Wakunda umukobwa nkanje wo mu bakene. Sonia, icyo wamenye nuko burya no mu gisagara 89% y'abadamu bari hariya benshi nabavuye ruguru. Bashobora benshi muri bo hariya nabavuye ruguru. Rero burya urukundo burya ntambibe rugira. Urukundo nuraba idini, nuraba ubwoko, nuraba aho umuntu aba. Oya. Urabanza ugenda wiyumvire aho ngo mu muco. Nanjye umukobwa wo mu cyaro. Sonia. Oya nukuri. Kuri ni ubonye je ndi ndangaruka nzanga sigura yuko niyumviriye. Nari amajiro menshi ndiko ndavyiyumvira. Ubyumve yuko atari umwanya wo kwiyumvira ahubwo ni umwanya wo kwishyira mu ngiro. Ijabo hava banyica je ndatinya nukuri. Inda kwica. Nukuri ndatinya. Nta numwe ashobora kugukoraho. Jewe ndazi yuko kunubayeho nga ndabizi narabajije byose ndabizi. Urumva je ndi tayari kugufasha, ndi tayari guhindura ubuzima bwawe. Urumva ndi tayari kabisa kuba inkinzo yawe. Icyo cyumve kandi gitahura. Kandi ndagutahura kumva kubona ngo umengo ufata nk'ibitangaza ariko umenye ko ari bisanzwe. Ubwo bwiki. Mungu nkawe. Mungu ngaje nonjemeze gutiga ndasanzwe. Yega je ndi umuntu nawe. Mungu wo mu muji.
twe twamenyera abahungu bino bararuguru usanga batamba ibirato nk'ivyo vy'iwawe baranukuri nawe uzokwambara imeze nk'ibi y'abadamu kandi bitandukanye unyemereye wumve yuko nifuza yuko umbera umufasha nkambara nk'ikoti uzokwambara ibisumi oya nukuri sinzi ahubwo reka ndaguha umwanya wewe usigare wiyumvira wiyumvire ariko bitaba atari iby'umwanya muremure sibyo kareka telefone nagusigiye urumva ubwo tuzo turavuga nuzurandika message numvise ngo wariye mu yindi siko numvise yego ino nitwiga cyane kubera ubuzima buragoye nasho ndagutwara mu mashuri y'imyuga niga kurima oya kurima barabyiga uzusha wiga kubarira cyane ubuzi bwari bwo bwose ushobora gushobora yego gusa wumve yuko uri ku mutima wanjye kandi jewe burya ndinze natura wowe mukobwa wa mbere jewe mbwije abo ngiye cyumve kabisa ndaguha umwanya wande mwiza sivyo yego uzamukora Soni ndabakoze mwana oya Soni ndaba maso Soni Sonia naho umenye ko naho nzaba ndi kure yawe uzobibuka yuko je ndi hafi y'umutima wawe kandi ndi umutima wanjye uko umutima wawe uzobura kuratera utera bivuga ati Jamil Soni nawe twenza umenye gusa ko ndagukunda kandi cyane nifuza yuko umbera umufasha reka ndaguhe amasaha 28 yo kwiyumvira yego nzabukora uraza kumbwira sivyo Ejo wanjye nadanze muri kajya telefone bwo uraza kunyandikira message yesu sivyo yego kama musigara amahoro yego murakoze cyane yego ni kare sawa rero ubwo je ndagiye yego sawa bye sawa yego karibu kandi murakoze Umukobwa wo mu cyaro nkanje warankunda yego yewe oya niyikombe nacanywereyemwo simbona umenga umenya kiraka nk'uko nyene nk'uko ameze mana nyatari kuri jewe umukobwa wo mu Kirundi warankunda dumiwe ahubwo sinzi ko ibi byoshoboka kwera sinari nzi ko kwera iyo nkunda Jamil mbega bashe ibintu yako arayishira reka ndebe neza niba hano yako arayishira reka nanjye ahantu ndahanywere bana n'amazi yanyweye mengana amata yanahindutse ntabwo ni mwiza kwera itatiro ryiza asani kiringa itatiro ryiza asani kirenga aho nyene umviriza Sonya wewe sa nta musore ari wanyu muhira uvuye musore sa oya nta musore ari muhira wacu uti jewe amakuru nayasatiriye neza Sonya sa hariho umusore ari iwanyu muhira oya nta muntu ahari sa nta muntu ahari nta musore w'ibujumbura ari iwanyu w'ibujumbura oya nawe w'inzobe oya sa nta muntu ari muhira none nawe nyene uri kurashaka kungira ikijuju wa musore nawe yari yambaye
ikoti nuwahe arondera iki yarondera iki numugwayi nyene mu bagwayi ba sa yego yagiye none burya we wumbona amatwi ngo ndimbe baje yagiye agenda he umviriza Sonya urazi ko tuzinanye je nawe amakuru nayasatiriye neza none bakubwiye ngo haje umuntu ameze gute sa ni mu bagwayi banje bari bahari yanigiriye iyo muntu uriko uravuga umviriza cendagiye kuvyirabira kuko amakuru yavuye Bujumbura mba ndayafisa kandi witonde ivyo ugira vyose asha nawe uranzira n'ukuri mana yanje mana yanje cyamugabo azava yikoreye impuzu ku mutwe hari akantu uyo mugabo umunsi azokumva n'abaye madame wa Jamil ega zonyicaho mana we aranyanka sinzi n'ukuri arashereka nigira ivyo naringiyemwo ndekane nawe agende kureba ivyo areba nimba namubona sinzi uzi ko kugeza n'isaha numva nahangayitse nta mutima mfite sinzi nkunda mpamagara ntafata telefone sinzi basi nari nguhamagara n'inshuti ye umbwire niba uzahari niba mwana avugana nzakora iki kwe nzakora iki Kisra cyumutima wanjye nanjye ntutuje ukumva uko hangayitse nanjye niko mpangayitse sivyo kubera ko kuva hirya yejo sivyo nitwabonanye ejo twabaye ubuvana ngo kuri telefone mugo no munsi gushaka kuri no sa telefone ntirenga no muhiri wabambajije kwazi ko ari je nyine tubana cyane ne basi nta nahantu uza kunda gutemberera ushaka kuvuga ati aha ndagenda ndahamusanga je ntaho ntarondereye abagenzi bose nzi ko duhora tujana nabo kuraba abantu bakona ama business bose nta numwe ntabajije mugo bose bambwiye ati ntitumuheruka gatse gato cyangwa ubura ntiyabagiye kwa Sonia kuri wa muruzi wiwe ibyo ntibyumva gute ariko sinibaze ko ari kugena tambariye birashoboka kuko hari ukuntu ngenda size musanze kandi uko ndi kubyimva wasanga ari hano yagiye ivyo sindavyibaza kubera ko buri gihe yagiye ategezwa kumbwira tutajanye arambwira ati ndagiye hariya nibambaza muhira uze kumenya ingene bisigura nimugihe atabimbwiye yoca agenda gute mana yanjye nese utumenyere kasi nkubeshye nukuri kugeza n'isaha umutima wanjye uranyemeza ko ari kare navuga umubihakana nukuri ntabwo mbyumva ndagwamagara sinakubwiye ko azakundondera niwe nitabe check hello brother safi ndashima wo kubabuze cyane uri he sawa kutamajije ahari oya ahubwo reka ambwiye ngo ngende duhurire ahantu duhora duhurira ndagusaba imagine aza guhamara response y'ikintu cyose sivyo bitongeye gusa tuza umeze ko yabonese tuza relaxing ibindi ndagiye kwa kazi mbabara ndakwizeye n'ikindi ureke kurira sivyo ndakwigije ibintu biragenda neza sawa ndakwindirira sawa nzagera ndwara n'umutima we sinzi uyu munsi namuze sinzi ndamuze kuri telefone sinzi nagira undi kumva